Nubwo umutoza yogerageza kugira ngo abakinyi biwe batsinde, agerageza kubumvisha ko bakwiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo batsinde. Kuzana ibintu bishasha ni nk'inzahabu, ukora ibishoboka vyose kugira ubeho. Uyu mwanditsi wa The 5 Faces of Genius yemeza yuko ubutunzi bw'agaciro uzana mu kazi kawe canke se mu kigo cawe ari uguhanga, ari ugukereya kwawe, kuko ni ikintu ukora kuko waciyumviriye. Ivyiyumviro vyawe bifise akamaro kanini, nubwo akamaro k'ubushobozi bw'umuntu bwo kwiyumvira hamwe no guhanga abantu bake bisa nuko bafise ubuhinga mu bintu vyinshi. Kwiyumvira guhanga canke se gukereya canke se kurema ibintu bishasha muri business canke se mu kwihangira umurimo no guhuza ivyiyumviro vyavumbuwe mu nzira nyinshi, bikavumbugwa n'abavumbuzi, bikazofasha abandi bavumbuzi kuvumbura ubundi buvumbuzi. Aba bahinga mu kuvumbura ibintu bishasha bagereranya ibikorwa vyabo n'ivy'abandi, maze bagahuriza hamwe ivyiyumviro vyinshi kugira ngo bareme imirimo yabo. Nawe uzige kuvumbura ibintu bishasha, uzobona itandukaniro ryawe mu murimo uzoba wakreye ugereranije n'abakora imirimo isa n'iy'abandi. Birashoboka, ushobora kuba utazi neza ivyo ndiko ndavuga iyo nkubajije ko woba uri umuntu wiyumvira gukereya canke se kwihangira imirimo. Abiyumvira gukereya canke se guhanga ibintu bishasha, hari ibintu bimwe na bimwe bagenda bahurirako. Abiyumvira gukereya canke se guhanga ibintu bishasha canke se kwiremera akazi, bo baha agaciro ivyiyumviro, ibitekerezo. Abantu mu gukereya akenshi batanga ivyiyumviro, ntibashingira ku mpano zabo bonyene. Ivyiyumviro vyabo niwo musingi kandi bazi kubikoresha mu buryo bwiza. Kuri ubwo kwiremera ikintu gishasha ni ukugira ivyiyumviro vyiza vyinshi. Nimba uha agaciro ivyiyumviro, nta kizokubuza kugira ivyiyumviro vyiza. Kandi abiyumvira gukereya canke se kurema akazi bagira amahitamwo, bakanayarondera. Umuntu wese akunda gukereya aba akunda amahitamwo. Iyo ukoze ubushakashatsi ku bintu vyinshi, hari igihe bigufasha gukangura ivyiyumviro vyawe. Uyu muhinga Albert Einstein yavuze yuko ivyiyumviro bikenewe cyane kuruta ubumenyi. Guteza imbere guhanga canke se gukereya biragusaba kwihanganira ibintu bidasanzwe ushobora guhura navyo. Kandi abantu bakereya canke se barema ibintu bishasha bahuza abadahuza. Ibi biradufasha mu kwifashisha ivyiyumviro vy'abandi, kandi ugomba guha agaciro gakomeye cyane mu gushobora guhuza igitekerezo kimwe n'ikindi. Kuba umuntu yogira ivyiyumviro vy'inyongera nko gufata urugendo n'imodokari yawe. Urashobora kumenya iyo ugiye, ariko mu gihe uri kuragenda urashobora kubona no kwibonera ibintu mu buryo budashoboka mbere yuko utangura. Abantu bakereya canke se abiremera akazi ntibatinya gufata riske. Gukereya bisaba ubushobozi bwo kudatinya gufata riske. Ibi nkubwira ntibigutangaze kuko niko kuri. Charles Frankel yemeza yuko guhangayika ari ikintu c'ingenzi ngo ukereye ikintu runaka. Ubwenge no kurema ibintu bishasha muri business, gukereye ibintu bishasha bisaba ubushake. Je mwumva ni Sharifu.